ndabaramukije mwese abari hano byongeye n'abihuje natwe ku itumanaho biciye kuri satelite ya Amazonas na satelite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi kuwa gatatu 31 Kigarama uyu mwaka wa 2025 turi ngaha mu ihema nini katedrale dushimira Imana kubwo kuba turi bazima dufise amagara meza no kubwo kuba yadushize mu gihe gikomeye cyane cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Tukaba dusigaje amasaha gusa kugira ngo turangize uyu mwaka wo twahezagiriwemo cyane gose, kandi kubw'ibintu byose yo yaduhaye muri uyu mwaka. Urakoze data, warakoze kubw'imfungugo waduhaye zo mu buryo bw'impemu nizo mu buryo bufadika. Warakoze kubw'ingene watubungabunze, warakoze kuko waturokoye inshuro nyinshi mu byago byinshi, kandi urakoze kuko turi ngaha turi bazima, turiko turasozera uyu mwaka, kandi tugira dutangire uwo mwaka ugira utangure tutanguranye ingufu shasha, ishaka rishasha, kugira bandanye tuje imbere mu nzira yawe tugana mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Urakoze mwami, warakoze kubw'ubukozi washize ngaha, kuba wewe uri kurigaragariza muri iki gihe nk'uko wabisezeranye, kuko wewe ushitse ijambo ryawe. Urakoze kubw'ubu bukozi, urakoze, shimwa kubw'ukuza kwawe, shimwa kubw'abakozi b'Imana, shimwa kubwa bene data bo mu bihugu bitandukanye no ngaha muri Puerto Rico. Urakoze kubw'urubyaro rwawe rwatoranijwe, abo washize muri iki gihe cya nyuma kugira ngo bakire aya masezerano yose. Nuko rero turakubwiye gusa tuti warakoze mwami, turagushimiye mwami, murakoze, turagushimiye kubwa byose data. Muri Daniel kigabane cya 12 haratubwira hati, maze icyo gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo, azorokoka mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi benshi bo mu mazi bo basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshira, kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazandure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nuko rero wewe Danieli, gomeza ayo majambo muri ntibate, umatanishisha shari igitabo cyavyo, udomemo ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo, niho benshi bazoserangura muri cyo, kandi ubwenge buzogwira. Maze jewe Danieli nditegereza, mbona abandi babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, uwundi ku yo hakurya. Umwe yabaza wa mugabo yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'ugo ruzi, ati ibyo bitangaza bizoshitsa ryari? Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'ugo ruzi, amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira ibihe bitazoshira, yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe, ibyo byose bizoba bishize. Ndabyumva ariko sinabitahura, nca ndabaza nti databuja, ikizoherukira ibindi muri ibyo ni ikihe? Aranyishura ati gire Danieli, kuko ayo majambo arakabanga amatanishijwe ishashara idomo y'ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo. Yandika ko ibyahishuwe 10 acapura ku nyenyeri ya Dawidi. Benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura. No kuvuga ko nta numwe mu banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Nimba hariho umuntu adatahura, hategezwa kubaho rero ubutahura. Aracapura ku nyenyeri ya Dawidi buryo, ikimazi cyo koswa gihora gitanga uko bukeye uhereye igihe kizokurirwaho, bagashinga cya kizira cy'ubuyobe cyazanye ubugesera. Hazocaho iminsi 1290, hahigwa uzorindira agashitsa ku minsi 1335. Nuko niwigira urindira iherezo, kuko uzoruhuka kandi uzohagarara mu mugabane wawe ku iherezo ry'iyo minsi. Itanguriro ni iherezo vy'ikimatanijwe c'indwi. Muri ubu butumwa murabe,
ukwizera gukuraho imbibe inzitizi hari kwagwizwa imfungurwa cyabaye igikorane cy'abakozi b'Imana mu 1999. we yariko arasoma mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 464 n'amajana 465. we rero yariko arasoma ngaha igice cyahavuga hati rero tubandanye muri ibyo byongeye turasangamwo iherezo ry'inzamba, iherezo ry'inzavya. rero nk'uko turangiza umwaka ni kubera ko uyu mwaka wagize intango yawo, ni ukuvuga watanguye nk'uko bishingiye ku kirangamisi cy'abanyamahanga isaha z'igicugu n'umunota umwe, niho uwo mwaka watanguye isaha 6 z'ijoro, kandi urangira isaha 5 n'iminota 59 n'amasegonda 59. uyu mwaka urahera. murabona waragize intango ugera n'iherezo. niko bimeze n'ikimetenjwe cy'indwi, niko byagenze mu kuza kwacyo kwa mbere, niko bimeze no mu kuza kwacyo kwa kabiri. rero kirafise intango. mbega cyatanguye ryari? yo ni muraba baravuga ati ni iherezo ry'inzavya, iherezo ry'isi, mbere ni iherezo ry'igihe. we arandika ko ngaha ngo imikorere y'ingene ibintu bitunganijwe aha ku isi muri cosmos, iherezo ry'ibyo byose. igihe kirarangira. uko niko Bibiliya bitubwira mu Vyahishuwe 11:7, aho umumarayika yavuze ati igihe kirarangiye ntikigisigaye ukundi. aho ni mu Vyahishuwe 10, ni ukuvuga kuza k'umumarayika w'inkomezi. kandi uzoba ari umunsi aho icyo kintu gikomeye giheza kikaba. aho rero vyose birarangira. arandika ngo ku munsi w'umunani. ibi ni mubibone ku iherezo ry'iki kimatanijwe cy'indwi, ni iherezo ry'igihe cy'ishengero, iherezo ry'ikimatanijwe cy'indwi, ni iherezo ry'inzamba, iherezo ry'inzavya, mbere byongeye ni iherezo ryo kwinjira mu kimpumbi. ibyo byose birimo imbere mu kimatanijwe cy'indwi. aha ku iherezo arandika ko ngo igihe cy'inyongera, ni igihe aka gahe turiko turabamo, igihimba cy'isaha cy'agacerere. iki kimatanijwe cy'indwi arandika ko ngo Mose na Eliya, kuko umwana w'umuntu azarana n'abamarayika biwe. aravuga rero iherezo ry'ikimatanijwe cy'indwi ni iherezo ryo kuza k'umwami. intango y'ikimatanijwe cy'indwi ni intango aho hatangura gushikitswa ikimatanijwe cy'indwi. rero ni muri baravuga ati rero ni nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo. intango y'ukuza kwa mbere kwa Kristo yabaye igihe yavukira ku isi. ni ukuvuga intango y'ikimatanijwe cy'indwi niyo kivutse, havutse igikoresho aho umwami yobaye ariko aragaragariza ikimatanijwe cy'indwi. mu kuza kwa mbere byabereye hari i Betelehemu y'i Yudaya, hariya niho ikimatanijwe cy'indwi cyavukiye. aravuga ati harabayeho ibanga, ryabaye ibanga kweza maze hafi imyaka 30. ni ukuvuga nta na kimwe cyari kimuzwi ko, ntibyari bizwi ko hagati mu ihanga ry'Abaheburayo uwo musore ariho yarari. hanyuma arakora ka kazi k'ububaji na papa wiwe na se wiwe. yari we muntu Imana yari kirakoreramo integuro guhera kivuka, kuko naho ubukozi yabutanguye ku myaka 29 n'igice. ariko yari amaze kumara uwo mwanya icyo gihe ariko arigisha, ariko aramwigisha, ni ukuvuga amuyobora, umurezi amujyana amuganisha kuri wa mwanya aho mpwemu yera yari kuba ariko aramukoresha. yari rivuga jambo hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. aravuga ati kugeza amaze gukwiza hafi imyaka 30 aha ku isi. ariko ku iherezo igihe yari ashitse ku myaka 33 y'amavuko, byari iherezo ryo kuza kwe kwa mbere. kandi ku iherezo ryo kuza kwe kwa mbere murabona niho yakoreye igikorwa cy'ubucunguzi. kandi byongeye ku iherezo ry'ikiringo cy'ibyagezwe niho byabereye. ariko imbere yaho byari biriko birasobekerana ibiringo. ariko harashitse iherezo ry'ikiringo cy'ibyagezwe igihe Kristo yapfira ku musaraba Karuvariyo, haraheza haba ikimazi ku kiremwa muntu. kandi haragije harakugwa ibimazi byose by'ibitungwa, kuko umwami mu kuza kwe kwa mbere yari itanze nk'ikimazi kizima kubw'ikiremwa muntu. kandi ibyo byabaye ku iherezo ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, n'igikorwa kiwe cyari gihwanye n'uwo mwanya. rero byose birangirana n'iki? n'ikimatanijwe cy'indwi. birangizwa n'ikimatanijwe cy'indwi. byose byarangijwe n'ikimatanijwe cy'indwi mu kuza kwa mbere k'umwami, kandi byose birangizwa n'ikimatanijwe cy'indwi mu kuza kwacyo kwa kabiri. Vyahishuwe 11. aho turabibona mu gusozerwa kwacyo muri uyo mubiri w'inyama
kuko byose ntibica birangirira ngaho. Kuko nimurabe, inyuma y'uko aba yari yabambwe agahambwa, yarazutse azukira mu mubiri wahawe ubwiza, araheza arakora igikorwa mu myaka 2000 yose hariya mu ngoro yo mwijuru mu buringanire bw'indwi. Uko niko bimeze n'ikimatanyo c'indwi mu kuza kuyo kwa kabiri. Rero byose birangizwa n'iki n'ikimatanyo c'indwi. Arabandanya soma, aha tugiye ku rupapuro 165. Ni nko kurasa cya kigendajuru c'imico hejuru. Aha cavuga ati kandi vyo reka tube turabyihojeje hepfo gato, aca simba agace gatoya. Kuko ikimatanyo c'indwi kirafise uguturika gutandukanye, kandi muko guturika ngira akamaro cyane. Kiraturika mu mugeni, ku nkumi z'ibijuju no ku 142, kandi kirafitanye isano n'abazimiye nabo nyene, kuko gukwego kwa gatatu ni kubw'abazimiye, kubw'ishengero, inkumi z'ibijuju no kubw'umugeni. Uko niko ikimatanyo c'indwi kimeze. Aho igihe ku isi kirarangira, n'iherezo ry'igihe kuri ibi na biriya n'ibintu byose birangirana n'ikimatanyo c'indwi. None Imana izobikora gute? Ivyo nivyo tutazi, navyo tuzi. Mw'ivyo hazoba igihe c'ivyo bintu byose no kwinjira kw'ikimpumbi. Aha ku ntangamarara arandika ko nimuraba aravuga ati turetse ikirangamisi nk'uko kiri, hasigaye nk'umwaka umwe n'amezi 10 n'iminsi ngahe, iminsi 20 kugira ngo harangire ikimpumbi cya gatandatu, hatangura ikinjana cya 20, kuko yari karavuga mu 99 hatangura ikimpumbi kigira indwi, kandi ikimpumbi kigira indwi ni uwo munsi wihereza imbere y'Imana, ari wo kubiremwa mu bantu hari ikimpumbi kigira indwi, umunsi w'indwi w'ikimpumbi kigizwe n'imyaka 1000. Rero mu kwinjira kw'ikimpumbi ni ryari, aho cobaye kiriko kirashitswa, ni igihe ikimatanyo c'indwi ni ryari cobaye kiriko kirashitswa kw'iherezo. Ariko ikimatanyo c'indwi murabe, nk'uko habaye intango y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, intango y'ikimatanyo c'indwi muri kiriya gihe byabaye igihe yavukira ku isi. Aho yaratanguye kuza kwe kwa mbere kwatanguye gushitswa, kuza kwe kwa mbere kwatanguye gushikirizwa mu kuvuka kwiwe. Ivyo mubifate neza mu vyibuke. Ariko igihe yagera ku myaka 33 yageze ku iherezo ry'ukuza kwiwe, ku iherezo y'ikimatanyo c'indwi muri kiriya gihe. Aho rero turatahura ko igihe yavuka niho icyo kimatanyo c'indwi cyatanguye. Nimurabe mu butumwa ukuvuka kwa Kristo, ijambo bwavuzwe mu 92 hari muri Kigarama, aratubwira ati nimurabe mwebwe mu 1965 umumarayika ntumwa w'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga yaravuye mu mubiri, ariwe yari yatanze ijambo ry'Imana riha umugeni n'umugore wa Kristo kugira ngo asige yibungenze, hanyuma aheza byari byavuzwe, abyare iryo jambo ryahishuriwe mu mubiri w'umuntu. Kandi mu 1965 yaravuye mu mubiri. Mu 1974 hari haheze imyaka 9. Mu kwa gatatu 74 umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, umugore w'umwagazi w'intama Mariya wo mu buryo bw'impwemu, Eva wo mu buryo bw'impwemu, yarahejeje aravyara iryo jambo ryari ryashizwe muri we. Yaravyaye iryo sezerano n'ayandi masezerano menshi cyane, kuko nk'uko muri Mariya hariya ariwe yavyaye ikimatanyo c'indwi mu kuza kwa mbere k'umwami. Mariya mu buryo bw'impwemu, nimba biba bibangikanywa muri byose, rero nawe ubu yategezwa kuvyara ijambo ribaye umubiri, yategezwa kuba ari umwana jambo, kandi yategezwa kuvuka, yategezwa kuba uruhinja akavuka. Ntiyari gushobora kuvuka imbere y'uko abanza gusamwa inda. Ni gute umuhungu yovuka atabanje kugusamwa bakamutwara inda, umugabo agatera iyo nda? Ntivyoshoboka. Kandi Betelehemu hatoya cyane, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, haravuka iryo sezerano rihahindukira ukuri kuri twebwe twese. Iryo sezerano ryarambaye umubiri w'inyama. Iryo jambo nk'uko avuga muri Data Branham, ijambo ribaye umubiri, ukuvuka kw'ijambo ryambaye umubiri. Mbega sibyo yavuze hamwe ku rupapuro 172?
aho we yavuze ejo twarabivuze ko tubikura mu mutwe gusa yaravuze ati kuba Imana uheze uyu munsi yaheze iyinga igenda ariko ndavuga ubutumwa buvuga ngo mwicishe bugufi mwebwe ko Imana buri gihe yamikorera mu bintu bito bito mu buryo kuri sinariko ndamenya neza ibyo nariko ndavuga ariko ubuho ndabibona neza izoba mu buryo bwiyoroheje cyane umuntu yokwibagije ko ikintu gihambaye nk'icyo cyohishurirwa hari i Vatican arandikaho ngo muri papa ariko noneho aje arandikaho ngo hamwe na Mose na Eliya aje ari kumwe n'abamarayika b'umwami azananye n'abo bamarayika ariko noneho aje nk'uko Yohana Umubatizi yaje aje nko mu kuvuka k'umwami wacu hariya mu ruhongore aje nko mu kuvuka ni ukuvuga ategerezwa kuvuka icyo gitwikizo cy'umubiri kikavuka umubiri uwo yoba yariko arakorera muri iryo sezerano Imana ihabwa icubahiro isaha ngiyi irashitse aha niho turi wowe mwene data rero murabe arabananya avuga hano ati kandi guhera mu 74 kugeza ubu kugeza mu 1992 ubu haheze imyaka 18 yo guhishurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi ni ukuvuga ko aha ikimatanijwe cy'indwi cyari gifite imyaka 18 cyari kimaze imyaka 18 mw'uyo mwaka yari akiri umusore aha mw'ubu butumwa aha mu 92 Sara nawe yari mu nzira ariko araza nibyo mu 93 oya ego wari kuraza ni ukuvuga yari amaze kuba afise umuryango wiwe ni ibintu nko mu buzima busanzwe bw'abantu bwa misi yose imyaka 18 y'ikimatanijwe cy'indwi cyagaragariye ku isi kiriko kirakora igikorwa cyasezeraniwe ikimatanijwe cy'indwi aricyo kizoshika ku musozo wacyo mu mwanya kanaka kizoshika ku gice ngirakamaro cyane ku gice aho kizoshitsa ayandi masezerano asigaye ari mu vyanditswe yatanzwe mu ijambo ry'Imana biciye mu bavugishwa bayo guhera ku muvugishwa wa mbere kugeza ku mumarayika n'umwe w'indwi w'ishengero ry'abanyamahanga iyi ntumwa itegerezwa gushitsa amasezerano yose yagize intanga igihe yavuka rirategerezwa kugira n'iherezo kandi kugeza n'ubu ntituzagera ku iryo herezo kugeza n'ubu haracyariho amasezerano ategerezwa gushigwa mu ngiro kandi hategerezwa gushitswa biciye muri iyi ntumwa Imana niyo ishobora gushitsa isezerano ikoresheje intumwa yamaze kuva mu mubiri itegerezwa gukoresha intumwa ihari ari nzima hagati mu ishengero mugeni kugeza n'ubu turacyari hano niyo ishobora kuza umubiri uhawe ubwiza ngo ube ari wo uza gukora ibisigaye gushitswa kuko byose Imana ibishitsa biciye mu ntumwa zayo bitagenze uko nuko rero iyo yoba ishize ku ruhande ipfishije ubusa ibintu byose yakoreye mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha naho nyene kuko Imana buri gihe yamikora muri bwa buryo nyene yo nishobora guhindura plan yayo wowe urashaka kumenya ivyiriko irakora uyu munsi subiza amaso hari inyuma urabe ingene yabikoze Mose yaragiye nuko rero abantu baciye baguma ngaho ngo no kurindira Mose agaruke oya Imana yarakomeje yari imaze kufisa umugabo ari ngaho yiteguye ati wowe rero urinjiza abantu mu gihugu cy'isezerano shika mushiramanga ariko yari asanzwe aba ariko arategurwa yari ari ruhande yiwe wari wese yari kuvuga ati none uyu ni gute vyogenda gute ntivyoshoboka reka ndindirire ngaha Mose rindira rero icara rero murindira kuko Imana niyo bishitsa mw'ubwo buryo kandi nta nkeka tuzobibona kumbure benshi bategereje gusigara abantu barajabuka nta nkeka benshi barasigaye inyuma n'utuzu twabo ati ngoma hakugeza Mose agarutse rero muri iki gihe ni mu buryo nk'ubwo nyene barabona ikintu gikomeye cyane Imana yakoze hariya icyo yakoresheje gushitsa amasezerano yayo bakaraba n'imbere muri kazoza bakabona ibihambaye ngo bizoza ariko bakirengagiza ntibamenye ibintu Imana iriko irakorera muri kubu bikabaca hejuru kubera iki kubera igitwikirizo kubura igihe nico kibazo igitwikirizo cy'umubiri ariko amaso yanyu arahiriwe n'amatwi yanyu kuko yumva n'amaso yanyu uko abona kuko ntimuzobiharugwa ko ngo sinibaza ko byari bimeze uko ibyo bizoba ari ibyireguza imbere y'Imana
umuntu ategerezwa kwakira iby'Imana yasezeraniye mu gihe uwo muntu ariko arabamwo mu buryo nyine Imana nk'uko yabisezeranye. Byo bahimbara abantu bitona bahimbara, kuko icyo turiko turarondera ni iki n'imigisha. Mwami wowe uko bishyitse uko rero ngenda byizeye, kandi wewe uzo mu gusobanukirwa kugira ngo ntahure, ariko ubwa mbere ntegerezwa kubanza kubyizera. Wewe utabyizeye ni gute wohava witega ngo wowe bitahura? Wewe utegerezwa kubanza kubyizera n'umutima wawe wose, Imana rero igakorera mu buzima bwawe kugira ngo gutyo ushobore gutahura usobanukirwa iby'Imana iriko irakora kandi wakira imigisha. Aravuga arabandanya avuga, nsubiye inyuma mu butumwa ukwizera gukuraho inzitizi mu kugwiza imfungurwa. Arabandanya avuga, kandi habaye ku iherezo ku ishengero ry'Abaheburayo mu byagezwe, ryabaye iherezo ry'ibimazi by'ibitungwa, ryabaye iherezo rya ya mategeko n'amabwiriza nk'ugukebwa n'imfungurwa n'amashikanwa y'ibitungwa n'inyama n'ibintu nk'ibyo byatangwa. Ibyo byose bose bashitsa ntibashobora kurya ibi cyangwa ibiriya bindi, ibyo byose byashyize ku iherezo ryabyo. Rero Pawulo aravuga ati biciye mu isengesho habiki byose biba byegejwe. Nimurabe hamwe no kuza k'umwami ngaha harakuweho imibatizo, harakuweho ingaburo yera, ukozanya ibirenge. Ibyo byose byari bihwanye no mu kiringo cy'ubuntu. Mu kiringo cy'ubwami ibyo oya n'amazimano, ingaburo yo mu buryo bw'imwe mu manu yanyegejwe niyo turiko turajya. Rero nimurabe arabandanya avuga ati, rero turashobora kubona ko mu kuza kwa mbere hishushanirijwe ibizokuza kwe kwa kabiri, kandi byongeye ukuza kwa Mose hari ishushanyirijemo ibizokuza kwa mbere no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Hariya byabaye mu kuvayo kwa mbere, mu kuza kwa mbere kwa Kristo byabaye mu kuvayo kwa kabiri, kubakura mu gihugu mu buryo bw'impwemu akabajyana he mu gihugu gishasha cyo mu buryo bw'impwemu, umubatizo wa mpwemu yera. Rero yo yari yaratubwiye ko byobaye bibangikanye muri byose, kandi nimba bibangikana muri byose, rero dutegerezwa kubona umugabo aba yaravutse, Imana rero ikabira iriko irashitsa biciye muri we ivyasezeranywe. Kuko rwa rufatiro Revera William Branham yashiraho aho yavuze ati, ndiko ndategura urufatiro rw'umwami wanje databuja. Ivyo bitegezwa gukorerwa muri iki gihe cyanyuma, kandi bitegezwa kuba biriko birabera hagati mu ishengero umugeni kugeza ibihema rimaze kuba rihari n'ihanga rirahari. Rero dutegezwa kubona ibyo we yobaye ariko arakorera ngaho, kandi n'ikanguro rya nyuma. Kandi aravuga ati, umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe. Rero ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya nibwo ihanga ry'Abaheburayo bobaye bariko barabonera mu nzamba y'indwi, kuko inzamba y'indwi ari bo Mose na Eliya. Kuri Isirayeli nico ari kimatanije cy'indwi, ukuza k'umwami kw'ishengero ni ikintu kimwe, nico kimwe. Ubwa mbere bazoshobora kuvuga bati ni Eliya, ati ni Mose, ni umusigwa, ni Kristo, ni Mesiya. Ariko ibyo bitatu azoba ari umuntu umwe. Nimurabe mu butumwa ijambo ryambaye umubiri ku munsi w'iherezo. Aravuga ati, hazoba hari Eliya, aho hari mu 2008 zitanu z'ukwa gatandatu mu 2008. Eliya azoba hari, hazogaragara kandi iciyongera ku bukozi bwa Eliya, hazogaragaza n'ubukozi bwa Mose, byongeye n'ubukozi bwa Yesu, ari bwari ubukozi bwasezeranywe ko bwisubiriramwo ku munsi w'iherezo. Kandi kubera ko yari marayika w'isezerano, ari we yabukoreye muri Mose, abukorera muri Eliya no muri Yesu, azonabukorera bundi bushasha ku munsi w'iherezo. Nimba we ari we yabukoreye hariya, murabona mu kugaragara kwa mbere kwa Eliya yabukoreye muri Eliya w'itishubi, hanyuma muri Elisa, hanyuma muri Yohana Umubatizi, hanyuma muri Revera William Branham. Mu nshuro yabwo bugira gatanu aba ari nk'umwe wo mu myera y'ibiri, cyo kimwe n'ubukozi bwa Mose. Mose mu kugaragara kwe kwa mbere hariya ariko ararokora abantu, ariko murabona uwabinjije mu gihugu yabaye Yosuwa, yashushanije mpwemu yera, intumwa ya nyuma. Kandi nimba mwenda Branham aravuga ati, nimba yashushanije mpwemu yera, aho rero ubwene mutera mujya ku rupapuro rw'134 ati mpwemu yera dufise hazogera aho aba yambaye umubiri. Rero mpwemu yera aho niwe aba ahari yinjiza abantu muri iki gihe cyanyuma mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Kandi duharuye ubukozi bwari muri Yesu mu gihe cya Yesu, buriya bukozi bw'ikiringo ko harimo n'ubwa Mose. Rero aho yoba yari inshuro ya kabiri y'ubukozi bwa Mose,
umwe rero w'umumyelayi ibiri nawe ari we Mose, bwoheza bukaba bubaye ubukozi bwa gatatu bwabo Mose. Tudahaye uyu bwa Mose ko bwari muri Yesu, rero ubu bwo bari kugaragara kwa kabiri ku bwa Mose n'ubwa Yesu. Aha turafite ubukozi bwa Yesu mu kugaragara kwabwo kugira kabiri. Iyo ni equation, igiharuro cyitwa equation, ni formule. Umuntu atora iyo formule ntimurabe. Benshi bagumye barondera formule yo kuronka iriba ritanga ubugingo buhoraho. Uno musa batondwe n'Imana barabonye formule itanga iriba ry'ubuyabaga buhoraho, kuko hamwe n'iyo formule bazoca bahindurwa. Ni ukuvuga butaba ubuyabaga buhoraho nyakuri, atari ikintu cy'amayobera cy'imigana, ahubwo ikintu nyakuri. Nimurabe ku rupapuro 174 mu gitabo cy'ibimatanijwe haratubwira hati, rero nimba ibyo bindi bintu byagiye birahuza neza n'ijambo, nuko rero n'ibi nabyo birahurirana neza n'ijambo. Bagenzi banje, turi hano ku iherezo vuba cyane, igihe kizorangira kandi amamiliyoni bazohunga ubuzima bwabo. Amamiliyoni ubu, abantu amamiliyoni ubu bizeye ko bakijijwe bazoba nk'umunyota mu gihe cya roho nyanganda. Turiko turaba ku isaha ya nyuma kubw'ubuntu bw'Imana n'ububasha bwose, kubw'ubufasha bwiwe kwihanga ryiwe. Bo rero nibagume bahanze amaso imbere, barindiriye ukuza kugiye kuza kwa Kristo. Arandikaho ngo hamwe na Mose na Eli n'ibuye rikomeza imfuruka arabicapako. Mwebwe mwombaze mutima Dr. Branham, hasigaye igihe kingana iki? Umure ho hasigaye imyaka 200, 50 cyangwa ijana, ntabyo nzi, ariko kumbure hari igihe yoze jo mu gatondo. Arandikaho ngo mu gitondo cya Israeli cyangwa muri iri joro nyene. Arandikaho ngo ijoro ry'abanyamahanga. Ntabyo nzi. Kandi uwovuga ngo arabizi ariko arihenda, ntawe uzobimenya. Imana yonyene niyo ibizi. Iyo nimurabe hejuru arandika ko ngo haraje uwundi muvugishwa bingana Mesiya, kuko uwo niwe rero we yateguriye inzira. Arabananya agira ati, hagati muri twebwe ku munsi w'iherezo turafite ijambo ryambaye umubiri ryasezeraniwe mu munsi w'iherezo. Tuzogira hagati yacu ku munsi w'iherezo ijambo ryambaye umubiri ryasezeraniwe ku munsi w'iherezo, n'ibikorwa byasezeraniwe ko Imana izokorera ku munsi w'iherezo. Kandi tuzoba twunze ubumwe turiko turashigikira ayo maproje y'Imana yose yasezeraniwe ko akorwa, hagakorwa na jambo irivuga ryambaye umubiri ku munsi w'iherezo. Kuba twunze ubumwe n'iyi ntumwa no kuba twunze ubumwe no gushyitswa kw'amasezerano kugira ngo ahinduke ukuri, tube twunze ubumwe. Kuba twunze ubumwe nawe ni ukuba mu ibi byose we akora nk'imigambi, kurwanya iyi ntumwa no kurwanya amasezerano Imana yavuze ko yokozwe, yoshikijwe byoroshye cyane. Nk'uko aravuga ati, kandi tuzobona hagaragara ihema nini katedrali, tuzobona hagaragara kuvugwa k'ubutumwa kuzohabera. Ni ukuvuga ko byose bigenda biraba mu bwo bugenda bukura butera. Nimba tuzobona hagaragara ihema nini katedrali, nimurabe ngiri hano kugeza ubu ihema rimaze kuba rihari. Rero nimba tuzobona hagaragara ukuvugwa k'ubutumwa, rero hategeza kuba kuvuga ubutumwa. Cyangwa wewe witeze ko hozi iki? Hategeza kuza kuvuga ubutumwa, hategeza kubaho umuntu avuga ubutumwa. Niho ushobora kuza ngo Imana ize ishitse ibyo yasezeranye, ibishikirije mu kintu cy'amayobera, kuko abantu buri gihe barondera ibintu by'amayobera by'amananiza. Mwenda Dr. Branham yaravuze igihe kimwe ati, bamwe baza kugira ngo barunguruke urusaku, abandi barabe ikiba, abandi bakaza kunegura, ariko ab'ubwenge byaravuzwe hamwe muri Daniyeli bimwe twasoma ko ab'ubwenge bazotahura. Umuntu ntahangayikishwa n'abaza kunegura, baza kurunguruka, canke bakigira nk'umwe muri twebwe bakifatanya nawe, canke bakagenda. Kuko niho ushobora kubaho umuntu akonje w'akazuyazi ngo mwe muyeramukoreremo, abo wizera cyangwa akaba utizera. Rero ibyo ni byo byabaye. Nimurabe Zekariya aratubwira ikintu kanaka, aho ku Mana kwabaye kutayubaha. Kandi we yarabivuze muri Zekariya, nibaza ko ari mu kigabane cy'indwi. Reka turabaho abivuga. Zekariya ikigabane cy'indwi umenga niho havuga ko abantu banse kumviriza. Nimurabe ikigabane cy'indwi muri Zekariya umurongo wa 11 haravuga ati, ariko banga kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva.
wewe uzibiye amatwi yawe kugira ngo ntiwumve iby'Imana iriko iravuga, wewe uri umuntu atubaha. Icyoba cyiza ni uko wowe utahari, kuko n'imiburiburi wowe ugerageje kubaha. Nimba baba baraguhaye indero imuhira iwanyu, hakaba hariho umuntu ariko araguresha inama ntibiguhimbare, byiza uragenda, kuko kuba ari ukutubaha, haba kuba ariko aravuga ubutumwa no kuba ari ngaho nabo nyine. Rero ntube indyarya, ibintu ni ukubivuga nk'uko biri, kandi aha nta n'umwe ariko arahatwa. aha bazibiye amatwi yabo kugira ngo ntibumve. Ngaha mu buryo bugezweho bishyiramo amaekutere, byoroshye cyane nk'utyo, kandi uko ni ukutubaha, ni ukuburinda. Bafuse amatwi yabo ngo ntibumve, mbere bikomantaga imitima yimera nk'isare, ngo boye kumva ibyagezwe n'amajambo uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpemu wiwe, ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nicyo cyatumye uburake buhambaye buva kuhoraho nyene ingabo. Ukuvuga Imana yararatse muri icyo gihe kubwo kuba barakomanaga imitima iba nk'isare, bazibira n'amatwi yabo. Rero ubuho muri iki gihe byose ni mu buryo bugezweho bushasha bwa none. Imana muri iki gihe iriko iraduha amahirwe akomeye cyane atakindi kiremwa muntu kigeze kuyaronka. ni ukugumya isezerano rikomeye cyane atakindi kiremwa muntu kigeze kirironka. byose ni ibihambaye cyane, ariko byonyine n'igihano ni gikomeye cyane. ni ukuvuga rimwe twavugira muri Guatemala hariho ubuzima n'urupfu, kandi iyo iraguha amahitamo ku giti cyawe, umutima nama, ariko ikanagukebura iti hitamo ubugingo ubeho. Irabikubwira hitamo cyagura ubugingo. Umuntu yovuga ati none ni kubera iki impaye n'urupfu? Iyi nzira irimo kugeragezwa, ati iyi nzira iramenga iraryoshe, iyi nayo ngaha umenga ntibimeze neza. we ntiyavuze ati hitana umusaraba wawe umwerekeze, ntugende ngo mu buryo bwo kuba worohewe gusa. oya, hari urugamba, intambara mu nzira, ariko iraguha amahirwe yo guhitamo. Hitamo ubugingo, ntumva mu bwenge, hitamo ubugingo ubeho wewe n'urubyaro rwawe n'umuryango wawe, kuko icyo nicyo ngirakamaro cyane. umuntu w'umusogokuru, umuvyeyi ategerwa kubera amaso umugisha w'urubyaro rwiwe, kuko Imana izobimubaza. Rero umuntu amaze guhitamo ubuzima, bivuga ko iki ari ikintu cy'ubwiza, ariko ati sinari nzi ko iyi nzira izoba igoye cyane. ariko ku iherezo y'igitsibo urugori rw'ubugingo rurahabwa uwatoranijwe n'Imana. ahubwo ibyo bintu byose byabaye biba nta nubwo biba bingana n'akantu nk'aka, nta nubwo kaba ari n'agatete k'umusenyi, kuko ariyambura ibintu byose byamubabaje, ariko ahisemo urupfu. nimurabe aho umuntu aba yitakarije amahitamo. rero umuntu ntiyongera gusubira kwihitiramo, se kiba cyamukoresha, amukoresha uko yishakiye, amukoresha uko yigombeye, akabomoka uwo muntu, akamukoresha ku buryo atera igitero, haba biciye mu kuvuga, mu bikorwa, mu nyifato, uko ariko kose agatera igitero integuro y'Imana, kugeza ubwo umuntu ntaba agishoboye gucagura ati bireko uyu munsi ndabikora neza uyu munsi cyangwa ejo. oya, ibyo akora byose biba ari bibi, kuko ntayo mahitamo bagifise. kandi nimurabe Yuda hariya yarahavuye arabimenya, yaramenye ikintu kanaka, kuko ibyo vyabaye imbere y'ikimazi, imbere y'uko ikimazi gitangwa yari yaronse amahirwe, ariko inyuma yaho nta mahirwe yari akihari, niko we avuga, kuko ku mwana w'umuntu yaravuze ati bazoshobora kumuvuga, babwira ibintu babigirure, ikintu icyo ari cyo cyose babibabarigwe. atariko hanyuma ho kuri mpemu yera murondera icyo cyanditswe, no mu bihe by'ishengero mwenda Branham arabivugamo, atariko mpemu yera niyamara kuza, ijambo rimwe gusa rizovugwa rimugwanya, umuntu ntazoriharigwa, haba mu iki kinjana no mu kizoza. bibandanya birushiriza gukara, gukomera, guhambara. kandi n'inshuro zingahe byagiye biravugwa,
uko ibyo udatahura muri uyu mwanya tuzobitahura hanyuma. Guhera mu 74 tuza turabwirwa azatubwira tudatahura ugara umunwa. Inshuro zingahe muri data William yabivuga tudatahura ikintu ugara umunwa ubikura mu iki kuvuga kubazabaza ugara umunwa senga Imana saba data kwereka guhishurire. Turavuga tuti ati niceceke mboneka nsa neza. Icyo cyanditswe ni ikihe? Icyo ufise ngaho muri Matayo mutagatifu igabane cya 12 haravuga ati reka tuharondere ngaha Matayo 12:32 tubwira ko ibitwaro ko turavuga ari byo ngirakamaro cyane. 12:31 murabe haravuga ati ubw'ibyo ndababwira yuko icyaha cyose no kurogota abantu bazobiharigwa, ariko kurogota kuri mwemu ni icyaha kitazoharigwa. Umuntu wese adedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa. Aho hari mu kuza kwa mbere. Ariko udedemba kuri mwemu yera ntazobiharigwa, naho hoba muri iki gihe cyane mu gihe kizoza. We ashyiraho agakoroshe nk'uku ngo fyu agacapura ku inyenyeri ya Dawidi. Hari piramide zibiri aho nukuza kwa mbere nukuza kwa kabiri. Mukuza kwa mbere byabereye muri Yesu, kandi aravuga umuntu arababarirwa. Ariko mukuza kwa kabiri ho aho mwemu yera yoje yambaye umubiri, aho umuntu ntiyobabariwe awurogose. Rero umwana w'umuntu uba afite ububasha bwo guharira ibyaha. Mbega mwe mubyumva gute, mubibona gute? Niba afise ububasha none muri iki gihe nukujya hehe no gutumbera ku mwana w'umuntu? Iyo Yuda aza kuba yatumbereye umwana w'umuntu mu kuza kuri kwa mbere, hari Imana nk'itegeko yari gutegezwa kumubabarira, ariko kubera yari umwana w'ugupfa rubi yategejwe gusubira iyo yari yajazananye. Muri iki gihe cya nyuma umwana w'umuntu arafise ububasha bwo guharira ibyaha, kubabarira ibyaha. Kandi byumvikana umenga biragumye, birakaze, boshobora kuvuga bati amajambo aragumye yemwe. Ariko ibyo ni niko agize. Aha hari umutemere wo guhongerera ko mushasha, hariko harakorwa igikorwa Imana yasezeraniye muri iki gihe turi kuturabamwo. Uyu ni umutemere wo guhongerera kuri kurakora. Aravuga ati tuzobona hagaragara ihema katedrale, tuzobona hagaragara ukuvugwa ku butumwa tuzohabera, tuzobona hagaragara abantu bahamagarwa ku gicaniro. Ukuvuga byose bizoboneka mu buryo butera imbere. Niba haba kuvuga ubutumwa, we ibyo yabonye hahandi yabonye umugabo ubukozi buri ko burakora. Inkingi y'umuriro ivugisha uwo muntu, kandi iriko iravuga byose, avuga ibintu byose. Inkingi y'umuriro yari kiramubwira. Hanyuma yabonye iki? Abantu bahamagarwa ku gicaniro. Hanyuma yabonye iki? Abantu batonga umurongo ngo basengerwa. Hanyuma abona iki? Inkurikizi z'ibivuye mu uwo murongo w'abasengewe. Byose byamaze kuba byashinzwe, biriko birakorwa n'ubwo bukozi. Nuko rero biriko biraboneka muri uyu mwanya, bizoshika ku gice gisozera, aho rero neza hazoboneka nk'ibyo byabonye. Nimurabe twebwe turabona ubutumwa bwa data William, tukabubona ku munsi wa gatanu ku minsi y'Imana. Ariko hazogera umwanya aho tutazongera gushyiramo ubutumwa bwa mwene data William. None ibyo ikibazo biteje ni iki? Turabusoma, turabufise bwanditse, turabusoma mu ma imprimeri buri ngaha. Ni ukuvuga byose bizogenda bikorwa bishingiye ku nk'uko iyerekwa ryabyerekanye. Uwo bidahimbara uruka inguru uriye muryango ngujya, umuryango uruguruye, uwo bihimbara nawe azoguma aha. Byose bizogenda biratera imbere, byose byishira mu buryo nk'uko Revera William Branham yabibonye. Yarabonye kuvuga ubutumwa n'abantu bahamagarwa ku gicaniro, yarabonye ugushiramo, ntiyabonye ngo kuvuga ubutumwa gushiramo amavideo n'ibi. Ubu tugeze aho tuvuga idonido, ni igihe cyo gutangura kubivuga n'utuntu tw'idonido, aho umuntu araba akaza mu gikorane kugeza mu mwanya aho hariko arashika muri iyo ntambuko, aho byose bizoba mu gusobekerana. Kumbure si byose icyarimwe, kumbure tugashyiramo ubu butumwa kuri uyu w'Imana, hanyuma naho nitubushyiremo naba muri Guatemala nitwabushizemo. None ikibazo niki? Baca babigira issue. Ikibazo kiri ubutumwa rega burahari. Nukuvuga mwibuka ikintu kimwe, Imana mu bukozi hariya bwa Yesu igihe yari ku isi. Turiko turasozera, ariko ko twigiye muri ibi
twamaze kuba turiko turavuga ikintu kirushirije nimurabe kamwe gusa hama tube duhejeje ku rupapuro umurongo wa 94 umenga niho havuga nimurabe baravuga ati recuerden que la tercera etapa mwibuke ko gukwego kwa gatatu byose bibonwa biriko birashitse kuko bigenda biraja mu ngiro marayika aramubariye ati ibintu uzobibwira ko ikintu na kimwe umuntu n'umwe ibi byashikijwe biba byamaze kuba kahise aho nta n'umwe yoshobora kuza ngo aheze abyigane cyangwa ngo nagerageze kubisubiramwo cyangwa kurogoya kuko buri gihe hama hariho bamwe barogoya n'abigana kandi abo umuntu ababona nk'abari mu impemu ya Sekibi niwe umwe rudende yigana asubiramo kuri papuro rw'122 ndizigiye ko Imana ku murongo 10:94 ndizigiye ko Imana ibizobihishura kandi buri gihe uko mwebwe mwakira amakasete mukayumviriza ndizigiye ko mwagiye muragira kugenzura ko mu buryo bw'imwe mu kuvy'Imana iri kiragerageza gukorera mu ishengero umuntu ategereje kubanza kubibabwira mu buryo bufuboye murabibona ivyo nuko kenshi na kenshi tugezwa kuvuga ibintu ku buryo bigabanya isinzi ry'abantu bamwe bibasohora hanze abandi nabo bikabubaka abandi nabo bikabatuma batangura kwibaza reka vyoba bimeze uko cyangwa siko bimeze bamwe bibatuma barushiriza kuba bizera ariko ibyo bikorwa ku bwihangiro ibyo tubibwirwa na mpwemu yera biciye muri namwe databranamu bitegezwa kugenda uko birashoboka ko bamwe bovuga bati mbega wowe ushaka kumbwira ngo Imana ibyo bintu zirabikora ku bw'ihangiro yegome cyane ibikora nk'uko yo igihe yari afise ibihumbi bamukikuje yaravuze ati nimutange umubiri w'umwana w'Imana umwana w'umuntu ngo muniwe n'amaraso yiwe muzogira ubugingo buhoraho muri mwebwe aha rero yari karavuga ikintu yiganisha ko yivuga ivyo vyatumye haba gushwiragira gutaragurika nk'igihe yavuga ati mbega gute ndakubwiye ko umwana w'umuntu afise ubushobozi bwo kubabarira ivyaha isinzi ry'abantu baciye bamuva ko barigira mbega yari imvuga ubwoko ki we wibaza ko umudokiteri w'umuganga canke umuntu w'incabwenge w'umuintellectuel yari kuvyiyumvira ko iki ijambo nk'iryo rivuzwe n'umuntu yari ari mu bukozi nka buriya kuko yari karavuga ngo mujye umubiri wanje ibyo nibyo amavampire kunywa amaraso y'abantu yoba ari umuvampire ngo ashaka ko tuba ibikoko by'abantu n'amavampire abantu bose baciye bamuvako wewe urindiriye iki ko abatizera bari kuguma ngaho ivyo byari kubatandukanya umukozi w'Imana we wese yovuga ati ariko uriya muntu akwiye kuvuga neza kugira ngo ntihagire n'umwe agenda aha ntihategezwa kuvuga neza cyangwa nabi havugwa ibyo mpwemu yera avuze ko byovugwa ese kugira ngo umuntu agerageze kwigumiza ko abantu ninde ariko arigumiza ko abantu ngaha nta n'umwe abantu bahaguma mu gihe n'abatonzwe n'Imana abo baraheza bakahaguma uwatoranijwe w'ubwenge azotahura azomenya ibiri hagati y'imirongo azomenya iby'Imana iri kiravuga imukunda hagati y'imirongo abandi nabo bizobabonekera nk'ubupfu abatoranijwe bati mbega ijambo ry'urukundo uyu munsi narushije kugukunda cyane mwami abandi nabo bati ndahabira uyo nawe ibyo ariko arakora ariko aravuga ngaho we aza kubw'umugeni wiwe rega kuko niwe yaramurindiriye abandi ntibari bamurindiriye umugeni we hegome mu yandi majambo atagomba ko tuba amavampire ibikoko by'inyama z'abantu abantu bose baciye bamuvako hariho ihuriro ry'abakozi b'Imana bari kumwe nawe nka 70 bari baracaguwe arababarira ati mbega mwebwe muzokwibaza ikiri mwabona umwana w'umuntu amanutse avuye iyo aduze avuye byabaye vyimbitse kuri bo ibyo nta nubwo yabisiguye nabandi yigeze abisigura Pawulo niwe yahavuye abisigura hanyuma we gusa yarabivuze yarabagije abakozi b'Imana ati gute nimwabona umwana w'umuntu aduze iyo yahoze ubwa mbere nta nkeka abo bantu baravuze batirindira akanya gato twebwe twagiye turasangira nawe twarajyanye kuroba turaryamana turazi aho yavukiye twarabonye n'ubwambure ubwana bwiwe akiri muto mbega si gutyo no mukuza kwe kwa kabiri ni gute uyu waza kuvuga ngo turazi aho yavukiye turazi papa wiwe ubu ntakiriho turazi mama wiwe turazi ahaba ahakora ni gute ingena yifata mu buzima bwiwe twarasangiye nawe twararyamanye none aje kuvuga ngo niwe gushishwa kuko imata jutwi ni oya sino ibyo sinovyemera nicyo kimwe byushoboka gute uyu muntu byushoboka gute aya majambo aragumye Bibiliya ivuga yuko baciye baheba kugendana nawe kubera iki kuko
ntibari abo mu rubyaro rw'Imana lo dejaron. baciye bamuvako Y sigue el grupo disminuyendo. hasigara 12 umugwi wabandanya ugabanuka Él hasigara escogió 12 y 12 uno de ellos we era un yahisemo diablo. 12 kandi umwe Y muri bo entonces yari se dirigió a los sekibi 12. nuko Nadie riratumira podía bamwe explicar lo que él 12 acababa de nta decir. n'umwe yari ashoboye Estaban gusigura ibyo yari ahejeje kuvuga yari nka ¿Cómo shock podía comer su carne y beber su sangre? ni gute bari gushobora kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe yari yururutse guse gute kandi yari yavukiye ku isi murabona bo ntibari bashoboye kubitahura yaravuze Yesu abwira abo 12 ati mbega namwe muragomba kwigira En vez de ni ukuvuga atraerlos, aho él decía, ¿quieren irse? kubazana yarabajije ati murashaka kugenda nimwigire none murashobora Es kugenda cuando el apóstol Pedro dijo aquel gran dicho. niho Señor, intumwa petero aquí yacavuga iré, ya majambo akomeye ati mwami porque two kuva ko nosotros estamos tukajyayo satisfechos que tú kuko y twebwe solamente tú biraduhagije tienes la ko palabra de wewe vida kandi eterna, wewe wenyine ari de we vida, ufite de amajambo esta y'ubugingo Y el uhoraho que muri ayer iyi y saha hoy. arandika ko ngo Amen. ejo n'uyu munsi amen Ellos no podían murabona explicarlo. bo ntibari Usted no bashoboye puede no explicar fe. kubisigura Es we algo ntiwoshobora que usted gusigura cree. ukwizera ni ikintu wewe wizera La gusa fe es por lo que usted cree. ukwizera nicyo wewe Usted tiene que wizera decir, yo wowe creo utegerezwa kuvuga uti nibyo Señor, no lo ndabyizeye entiendo. No lo entiendo, mwami Padre, sindabitahura data Pero lo sindabitahura ariko Yo creo ndabyizeye porque son tus promesas. ndabyizeye kuko yo lo n'amasezerano yawe kandi Y ahí ndabyizeye está la fe en acción. aho rero kwizera kuba Es algo ariko que kurajya mu usted cree y está bikorwa tan ni ikintu sólido wowe que no wizera hay nada que pueda tomar su bikaba lugar. bishikamye ku buryo De manera atanu que nta ellos kimwe sabían cyofata ikibanza cyaco que él rero llenaba esa bo palabra bari escrita bazi ko yari yujuje iryo jambo ryari y prometida para ryaranditswe esa edad, la kandi edad ryasezeraniwe icyo gihe ¿Qué igihe podían cya hacer? mesiya Irse niki otra bari vez a esa gukora iglesia fría y formal, gusubira mu de donde habían mashengero salido. akanye ¿A dónde ayo bari iban? basohotse bavamwo Estamos mbega persuadidos que twojahe tú tienes la palabra de twebwe Dios. turazirikana ko ari wowe Ellos ufite no amajambo podían y'ubugingo explicarlo, bo ntibari pero lo bashoboye creían. kubitangira insiguro ariko bari Oh, qué babyizeye declaración esa. oh mbega Ellos lo ayo creían, majambo no podían bo explicarlo, bari no te lo babyizeye puedo explicar, ntibari bashoboye pero yo lo kubisigura ntushoboye kubidusigura ariko Y Jesús ndabyizeye dijo, eso para yesu yaravuze disminuir su gentío. ibyo kugira ngo agabanye isinzi ryari No riri para- iruhande yiwe Hay que hablarle atari bonito kugira como ngo los pastores que tienen que ati hablarle ni bonito a la ukubabwira gente, neza nk'uko aún abapasitori yéndose por bategerezwa encima de kubwira la abantu palabra, neza y permitiendo bagaca que no la iglesia hejuru hable de y'ijambo gana, bakemera y ko pasándole la ishengero manita, rigira si ibintu puedes hacerlo, rikabigirura si está con otra edad, bakabakuyangaza eso se puede hacer, kw'ibiganza dale, ati ibi birashoboka para bikore kugira ngo bigarurire Porque abantu es benshi porque dice que cree la ni palabra, indyarya ziteye ubwoba Y no es kuko así. babesha ngo bizeye ijambo no kandi le atari puede ko biri añadir ni quitar. ntibashobora kuryongera ko ngo Ve? banakureko Y Jesús dijo eso murabona para disminuir su yesu gentío. yavuze ivyo kugira ngo Ve? agabanye isinzi Hasta ryari que él rihari pudiese juntar el kugeza grupo, aho ashobora de todo el kwegeraniza hamwe gentío, umugwi solamente 11 entendieron mw'iryo sinzi quién 11 realmente bonyene era nibo él. batahuye Ellos we sabían uwo que era yari Dios. we bo bari Entonces, bazi ko esta yari mañana imana es ikigo para cyanjye revelar muri iki o quitar el gitondo velo ni ukugira a ese ngo Dios. mpishure cyangwa Dios inkuru siempre igitwikirizo se kuri iyo escondido mana detrás de un velo. imana buri gihe En yama cada edad, yihishe inyuma en y'igitwikirizo todas las cy'umubiri edades, muri pero buri era gihe permanecido mu bihe byose siendo Dios. ariko Ve? yahoze Pero yama él ari se ya mana esconde del nyene mundo y se ariko revela yo a sí mismo, irinyegeza a sus isi elegidos. yo nyene ubwayikishurira Como en abatonzwe aquel bayo día a los apóstoles. nko kuri wa munsi yihishurira Y es que Dios abigishwa siempre se ha escondido araga ngo imana buri gihe detrás yagiye de un velo. izirihisha inyuma Porque detrás de un y'igitwikirizo velo cy'umubiri kuko inyuma que él se y'igitwikirizo escondió en su cy'umubiri primera venida. niho yo yihishije mu Allá kuza fue kwayo creado kwa mbere por el hariya Espíritu Santo, umubiri hablando la waremwe na palabra, mpemu por el yera camino avuze bien, ijambo en el umumarayika mukuru gaburiyeli Acá mu nda ya mariya se ngaha abrió la naho palabra haravuzwe y fue ijambo engendrado ese hijo palabra. haravuka Y fue umwana nacido jambo ese hijo en medio de kandi la iglesia. uyu mwana Y ahí yavukiye tuvo hagati mu su ishengero principio. rero yaragize El intango principio yiwe del intango séptimo sello. Ahora, el y'ikimatanijwe c'indwi séptimo sello tendría rero un final. ikimatanijwe c'indwi Y cogize ese es el n'iherezo que se va a estar kandi desarrollando en este ivyo nivyo tiempo. bigiye kuzogenda biza biraba muri iki Principio y fin gihe itanguriro del séptimo n'iherezo vy'ikimatanijwe Ha sido para mí c'indwi un privilegio grande kuri jewe ribaye ibakwe poder rikomeye estar con cyane ustedes en esta ocasión ushobora kuba nari kumwe namwe de mwaka hoy, kanya uyu miércoles, munsi kuwa gatatu 31 mirongo de itatu diciembre n'imwe kigarama de uko este icumi na año kabiri 2025, uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu agradecidos a él por todas las tumushimira bendiciones ku bw'imigisha que nos ha dado. yose Y con yaduhaye nuevas fuerzas. kandi dufite Y le ingufu pedimos a inkomezi Dios que nos siga nshasha abriendo kandi el turasabye entendimiento. imana ngo ibana Y aquellos que no gukungurira entiendan, ugutahura no comprendan, kandi n'abo le badatahura pedimos más badasobanukiwe bien que Dios turayisabye le ponga espíritu ahubwo de creer. ngo imana ibashiremo impwemu Porque y'ukwizera kuko Creyendo, comprenderán, bizeye entenderán. bazotahura Dios derrama bazosobanukirwa tu espíritu mana de creer. isuka mwemu wawe Es que es el w'ukwizera Espíritu Santo. que es hariwe algo mwemu positivo. yera El ni sí. ikintu kiri pozitifu ubashiremwo Derrama el espíritu egome del sí isuka en las mwemu ya personas ego que mu aún no te han bantu conocido, no te han kugeza encontrado. n'ubu Y batarakumenya revela el batarakubona misterio ubahishurire del séptimo sello ibanga en ry'ikimatanijwe simplicidad. c'indwi mu Como buryo decíamos buciye ayer, bugufi nk'uko Cuando twari ko Dios se va turabivuga a ejo mostrar y a revelar iyo imana igira yiyerekane en una
una forma grande, yihishure lo mu hace buryo sencillo. buhambaye Y cyane mientras más grande, más ibikora mu buryo buciye sencillo. bugufi mugo Tanto así ibije que el ser birushyirije humano tiene que gukomera mirar para abajo cyane para gutyo ku mirar a buryo Dios. umuntu ategerezwa Obra. kuraba hasi kugira ngo arabe imana iriko Dice el hermano irakora Branham en uno que mwene dice, data Branham o sea, yuko yavuze igihe la kimwe ni sencillez ukuvuga de Dios es más uguca bugufi baja que kw'imana aún el mismo ser humano. kuri hasi cyane Que pueda hasi ser imbere humano n'ikiremwa baja. muntu Dios ku buryo baja. umuntu bisaba Más ko todavía. yunama imana irushiriza kwicisha Ahora, kwicisha esa bugufi sencillez cyane y esa simplicidad rero uko guca la bugufi puedan nuko ver kwiyorosha los que abantu aún no lo bashobore ven. kubibona Como la abatarabibona palabra kugeza de Noel n'ubu dice, nko muri o ya se majambo une de yagenewe nosotros, umugeni ati abantu biyunge o se va. bifatanye natwe canke O bagende forma ya parte del grupo o se va. baba Él dice, bari mu ore mugwi por esa wacu persona. canke bagenda ¿Qué es aravuga lo ati que acabamos musengere de abo hacer? bantu Orar por niki esa persona. duhejeje Señor, gukora habla no del gusengera abo bantu entendimiento mwami que no han visto, kingurira ni se han gutahura encontrado abatarabona en este tiempo batarakubona muri iki Yo gihe cya deseo nyuma las bendiciones para ndifuza todos. Yo ndabifuriza deseo imigisha la bose transformación para todos. ndifuriza uguhindurwa Pero bose esto es ariko individual. ivyo biraba umuntu Nadie wese puede ku giti presionar ciwe a nadie. nta n'umwe ashobora Nadie gushimika puede ngo ahate n'umwe manufacturar a nadie. nta n'umwe yoshobora Esto kugira es umuntu individual. n'umwe ngo amugire Luego uwizera dará cuenta ni ibintu ku a muntu Dios. ku giti ciwe hanyuma wowe niwe Gracias uzobibazwa por tu n'imana presencia, urakoze tanto kuba kugaragara kwawe la junta directiva de la haba Gran Carpa Catedral. abakozi bo mu ihema nini Ese encuentra katedrale acá. murakoze Estamos kuba todos kuba mwari muhari turahari twese Allá hay nibyo 2, 3, hariya hariho 12 4, 12 3 4 5, 5 6 todos, 5. ni bose 5 Estamos todos. twese La turahari junta directiva de la Gran Carpa Catedral. abakozi bari imbere mu ihema Los nini de la katedrale abo mu biro De la Gran Carpa Catedral. by'ihema nini katedrale También los de la imprenta. byongeye n'abo mu iyandikiro Que se ry'ibitabo encuentran acá. bari ngaha Y todavía faltan porque muchos van kugeza n'ubu a hariho ayudar abasigaye también. kuko benshi barajya Ellos también van a gufasha ayudar, pero van a ayudar más personas en ariko las tardes. hazofasha n'abantu benshi Hay baraza turnos kuza ahí bo que ku tienen. mugoroba También los ku muhingamo trabajadores de la Gran Carpa rero Catedral. n'abakora mu ihema nini katedrale también byongeye Acá me acompaña mi familia. no ngaha naherekejwe n'umuryango terrenal, wanje y ustedes mi wo ku familia isi espiritual. namwe nyene umuryango O sea, wanjye wo mu estamos buryo todos bw'impwemu ni ukuvuga twese acá turi ngaha presentes. Y niho mi twibereye copastor, n'umwekopasiteri wanje También umwunganizi el wanje reverendo William Pérez con revera nosotros. william perez ari y su kumwe esposa natwe también. n'umukenyezi Y wiwe Le agradezco a Dios también kandi ndashimiye imana por ese ministerio que puso a mi lado, ku bw'ubu bukozi yashyize iruhande yanje kandi por todos ustedes. ku bwamwebwe mwese Gracias, 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 urakoze Padre, ushimwa por shimwa todo lo que nos data has dado ku bw'ibintu en este byose año waduhaye muri uyu 2025. mwaka 2025 y nos kandi en lo que nos queda en estas horas. udufashe muri aya masaha dusigaje kugira ngo Y nos turangize ayude uyu en este mwaka nuevo año kandi dufashe muri para uyu seguir mwaka adelante mucyashya sirviéndote kugira ngo tubandanye con tujya alegría, imbere con amor, tugukorana porque dufite te amamos umunezero n'urukundo y de kuko todo corazón lo turagukunda kandi tubikorana umutima Ayuda wacu nuestra wose incredulidad que haya en nuestra fasha vida. uko utizera kwacu Alguna kuba duda, mu buzima bwacu alguna nimba chispa hariho de duda, n'akazatsa que es k'amakenga incredulidad, ariko quítala ariko utizera ugakureho de nuestra vida, ubikure mu buzima porque bwacu deseamos kuko de tus bendiciones. twifuza imigisha Deseamos de tus yawe promesas siendo turifuza materializadas en amasezerano yawe ko ahindukira ukuri muri Principio twebwe y fin itango del séptimo n'iherezo vy'ikimatanirwe Ya hemos c'indwi visto el principio turabonye su twamaze nacimiento kubona en itanguriro el ukuvuka 1974. kwacu mu 1974 y el final iherezo también será naryo visto, porque dice naryo que nyene rizoboneka se kuko transmitirá. bivugwa ko Eso bizotangwa transmitirá ku el mundo por itumatumanako todo mu canal. isi yose biciye Y mu lo verá makanari todo el mundo. yose isi Ahí yose está la vida del izobibona fin. Pero aho no es el hari fin. byongeye n'iherezo ariko si Ahí es iherezo donde empieza aho lo rero bueno. niho haba hatanguye vyiza Bueno, que Dios les bendiga. ni igual byiza que imana todos. ibahezagire Y ibarinde nuevamente, ibazigame muchas mwese gracias kandi bundi bushasha por vuestra amable ndabashimiye cyane tanto kubwo kuba los aquí presentes como los que mwanyumvirije están munyitayeho en otras naciones baba viéndonos mwebwe en abari este ngaho momento, n'abari mu bindi que bihugu todas bariko estas baratubona muri uyu bendiciones mwanya sean para iyi migisha ustedes yose también. ibe niya mwebwe Y al namwe misionero Miguel Bermúdez Marín, n'umukwizabutumwa Miguel Bermudez Que Dios los siga Marine bendiciendo, imana ibandanye fortaleciendo, kumuhezagirira y siendo de imukomeza gran ayuda para kandi la obra de imugira Dios, uw'imfashanyo tanto ikomeye para cyane los mu niños murimo w'imana haba ku como bakozi para los b'imana hermanos también. no kuri bene data nabo Dios ha nyene permitido tenerlo en nuestro imana tiempo. yaremeye ko tuba tumufise muri iki Y gihe cyacu kandi Para nosotros ha sido kuri una gran twebwe bendición wabaye Y le umugisha agradecemos también ukomeye a Dios cyane kandi byongeye por su turashimira vida, imana ku bw'ubuzima por tenerlo en medio bwiwe nuestro. kubwo kuba tumufise hagati yacu Bueno, que Dios te bendiga, Miguel. ni byiza grandemente, imana y a iguha todos los umugisha ministros, migere todos los cyane hermanos n'abakozi en b'imana diferentes bose países y na a bene nosotros data bose mu bihugu también. bitandukanye na Que Dios twebwe los natwe bendiga imana ibaha y les umugisha guarde kandi a todos. barinde bazigame mwese Yo no sé si yo terminé de leer esa partecita sinzi ahí. ko narangije Mira, no gusoma la aka gace terminé de ngaha leer, nimurabe porque sinagasozereye él dice, kuko we ngaha aravuga
y veremos aparecer la carpa ati catedral. tuzobona hagaragara ihembe Veremos nini aparecer las katedrali predicaciones tuzobona por hagaragara allí. kuvugwa k'ubutumwa Veremos kuzohabera aparecer los llamamientos. tuzobona hagaragara abahamagarwa Ahí ku me gicaniro aha niho nari No terminé la nagejeje oración, ahora la sinasozereye termino. umurongo Este rero reka ndawurangize iyi ni Veremos deseri aparecer la parte de tuzobona oración hagaragara por los igice cy'abasengegwa Todas esas bagwaye cosas las veremos ibyo aparecer. bintu byose Y tuzobibona también bigaragara llegará el tiempo en byongeye que veremos hazogera aparecer n'umwanya aho los muertos tuzobona en Cristo, hagaragara que serán abapfiriye muri resucitados, kristo y a los vivos, bazozuka que serán n'abazima transformados. O bazohindurwa sea que ni ukuvuga vamos a ko estar viendo primero todo tuzoba eso. ubwa mbere turiko turabona Y ibyo después byose veremos hanyuma la naho resurrección. tuzobona Muchos están izuka esperando benshi la biteze resurrección izuka para después kugira ngo hanyuma llevar a rero cabo predicación y llamar a ahaze la hakugu oración. kuvuga ubutumwa n'imihamagaro Están poniendo la n'abasengerwa vaca como bariko encima de barashyira la- ishusho y'inka iriko irarira ivyatsi hejuru ku Llevar a cabo, se giti van a cumplir ibintu n'ubikubikora como fue bikagenda profetizado. bishyitswa nk'uko Primero byahanuwe predicación, luego llamamiento, ubwa mbere luego kuvuga fila de ubutumwa oración, hanyuma y dice bahamagagwa después, hama imirongo en algún y'abasengerwa momento, avuga ati aparecerá, hanyuma mu mwanya kanaka cumplirá, se hazogaragara cumplirá la resurrección. hazoshyitswa Y la izuka transformación. hamwe Ese es no el orden guhindurwa de la tercera etapa. ubwo nibwo rutonde Es rwo sencillo. gukwega kwa gatatu Es sencillo. biraciye bugufi El que lo biroroshe complica es el ser humano. Es el ser ubigira humano. ibiyobeye Bueno, biri pero komplike lo n'ikiremwa muntu ni vyiza ariko entendería. ab'ubwenge botahuye niko Aquí estamos los daniyeli yabivuze hamwe mu ntango kandi turi hano ab'ubwenge Lo que se estaría llevando a cabo botahuye en este ibyobaye tiempo. biriko Bueno, Dios les birakorerwa bendiga, muri les iki gihe guarde ni a todos. vyiza imana ibahezagire barindi bazigame mwese